twaronse ihigwe ryo kwakirwa n'urongoye inama nshingamateka. Uyu mwanya ni umwanya dusaba nk'abarongoye umugwi severe, ni ikintu twemereye inzego z'igihugu, ni ukuvuga inama nshingamateka, inama nkenguzamateka n'izindi nzego zose z'igihugu zidukurikirana zaduhaye ubutumwa kugira tubabwire ibikorwa turimwo aho tubigejeje. Muri ino minsi nk'uko mwabikurikiye turi mu gisagara ca Bujumbura. Igisagara ca Bujumbura mu myaka dukorera kuno munsi ya 72 cari igisagara gikuru c'igihugu, ni ukuvuga aho ingingo nkuru z'igihugu zafatigwa, ni ukuvuga aho ubutungane bwari bufise icicaro, aho leta yari ifise icicaro, aho igisirikare ikijandarume cari gifise icicaro n'izindi nzego z'igihugu. Uyu munsi twaje tuvuga tuti turi mu gisagara ca Bujumbura. Ubutumwa bwabaye butatu. Ubwa mbere twamenyesheje abarongoye inama nshingamateka ko turondera ibinogo vyatawemwo abishwe mu gwimo bwo mu 72. Twatomoye turavuga ko ibinogo vyinshi hano mu gisagara ca Bujumbura vyubatswe ko amazu. Aho twavuze cyane cyane muri kajya karere kitwa Buterere, muri zone uyu munsi yitwa Ngagara, hari kibanza twotomora tukavuga tuti hamwe amazi micafu ava mu gisagara ashikira muri Buterere niho abantu benshi batawe. Hanyuma ayo makuru tuyahabwa n'abanyonga imiduga, tuyahabwa n'abakuze, tuyahabwa n'ababuze bakiriho bakuze, tuyahabwa n'abantu batandukanye bava mu bwoko bwose, baracariho mu Buyenzi, mu Kamenge, n'abakozi ba leta baratubwira bati niko vyagenze kandi bava mu bwoko bwose. Iyo ni inkuru ya mbere twaje kubashikiriza. Twavuze inkuru ya kabiri tuvuga tuti ivyo tutaronka mu binogo kubera hubatswe ko inzu tubihabwa uno munsi n'Imana idasanzwe n'inyandiko. Inyandiko bita archive mu gifaransa, inyandiko ziva mu butungane muri parke, inyandiko ziva mu bushikiranganje bw'indero, inyandiko ziva mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta, n'inyandiko dukura mu mashuri ya kera yisumbuye, Athénée Royal, Collège du Saint-Esprit, ETS Kamenge, ico bita kera ene. Eka ya mashuri yose muzi yariho muri ico gihe, kuko twavuganye n'abanyeshure bacitse kwicumu benshi kuri ETS Kamenge, hafu y'abanyeshuri benshi, abigisha benshi. Harabacitse kwicumu kuri Athénée Royal, harabacitse kwicumu kuri Saint-Esprit, kuri ene, n'aya mashuri yariho ico gihe. Urumva ko amakuru menshi uno munsi ava mu nyandiko yatweretse ibintu bidasanzwe. Nanga uburorero butatu. Ahi Bujumbura twararonse urupapuro rutwereka abantu bahagaritswe n'itariki bahagaritsweko. Turaronka urupapuro rutwereka amazu yafashwe y'abitwa bamenja, no kuvuga bishwe. Turaronka urupapuro rutwereka amakonte yo muri banki yafashwe n'amafaranga yariko. Turaronka urupapuro rwa kane rwitwa imiduga y'abamenja yafashwe ikagurishwa, iyindi kaja mu nzego z'igihugu. Ivyo n'uburorero gusa kuko impapuro twaronse ni nyinshi, kandi turashimira inzego z'igihugu zafashije kugira aho tugiye hose dusange inzugi zuguruye, ari mu gisoda, ari muri NSS, ari muri ayo mashuri tuvuga, ari muri parke, mu butungane, mu bushikiranganje bw'indero, hose batwakira neza. Nta kintu rero gikora kivuga gusumba impapuro. Icanyuma twaje kubashikiriza, turavugisha abantu bakuze batandukanye bava mu bwoko bwose, bafise imyaka irenga 60, abapfakazi mu Kamenge, Kinama, mu Buyenzi, abashoferi b'amakamyo, abimvye ibinogo canke ababe nyonga iyo miduga iza guta mu binogo bishwe. Twararonse
abanyeshuri bahunze bava kuri Atene Royal, abarokotse kuri Saint Esprit, abarokotse kuri ETS n'ahandi. Abo banyeshure baratubwiye amagorwa baciyemwo, abakize baratubwiye ababarokoye. Reka mvuga akarorero keza. Kuri Petit Seminaire yo mu Kanyosha twararonse umunyeshure yabaye umushikiranganje wa mbere, ndamuvuge Adrien Sibomana, yatubwiye ati twakize kubera umupatiri yitwa Pierre Nkanira, niwe yadukijije abanyeshure arugara, avuga ati ntimuve ngaha, barakira. Muga amashuri yose soko vyagenze, hari abarongoye amashuri bananiwe, cyangwa ugasanga mu batanga impapuro z'abahagarikwa zabaza kwishwa muri abo bigisha cyangwa abarongoye amashure barimwo. Harimo n'intonde z'abahagarikwa zatangwa n'abanyeshuri bagenzi babo. Mu by'ukuri ibyo turiko turatora biduha umuco ku bintu vyabaye. Hama mu butungane twaratoye n'urubanza rw'itariki 6 z'ukwezi kwa 5 2022 rwatumye abantu bicwa amajana n'amajana. Urwo rubanza ururavye ukarusoma usanga bavuga bati abantu amazina akurikira baciriye urubanza rwo gupfa. Ni ukuvuga yuko ayo mazina uyaravye ntuyaronka yose, ni ukuvuga yuko n'uzokwicwa hirya y'ejo yitwa ko aguye muri rwa rubanza. Tukaba turonka n'impapuro z'abacamanza bakomeye bagize ico bandika kuri urwo rubanza, bavuga bati urwo rubanza rurimwo abahinyu, mbega abacira urubanza ni bande, nimero ya mbere ni uyuhe, nimero ya nyuma ninde. Turiko turakora ibikorwa bihambaye tuvuga tuti turi mu gisagara ca Bujumbura, niho rero hari inzego nkuru z'igihugu. Twaramenye ingene abasoda abanyekongo baje bakamara iminsi mike y'Ibujumbura baje gufasha intwara ya Micombero, bashikiye ku seminari nkuru ya Bujumbura bamaraho iyinga riheze baca baja Igakumbu, mu minsi ikurikira baciye basubira muri Kongo. Ivyo bari baje gufasha basanze atari ivyo, kuko babwira bati hari ba Mayimurere Ibujumbura, bararaba Mayimurere barababura, ahubwo basanga hariho n'abakongore bariko baricwa mu Buyenzi, mu Bwiza, ahandi aha mu gisagara ca Bujumbura. Dufise vyinshi tubwira inzego kugira bamenye aho tugeze, badushigikire, kuko mu minsi iri imbere hari ibikorwa bindi tuzokora vyerekeye abishwe mu rwimo rutandukanye. Mwibwirizwa dukoresha bavyita kugira urutonde rw'abishwe mu rwimo rutandukanye, bakora iki, bishwe ryari, bica bituma amadidane agabanuka. Ariko impapuro zanditse twaronse mu vyerekeye indero n'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta, twarabonye barimo abakozi benshi birukanwe, bimwe bita revocation, bimwe bita mu Gifaransa demi de leur fonction, ariko abo benshi ugiye kubaraba nabari bamaze kwicwa bari mu binogo. Uwo muntu yamaze kwicwa bavuga yuko ari revoke, uwo muntu yamaze kwicwa bavuga ko ari demi de leur fonction. Izo mpapuro dufise ziriko imikono y'abari bafise ububasha, abahagarika barabasoda benshi cyane cyane, abajandarume, abacamanza, harakoze cyane tubivuge tutabitinya, n'abajereri, kuko amabariyeri mu gisagara ca Bujumbura yari mu gisagara cyose, nkuko ayo mabariyeri yabaye mu gihugu. Nivyo twari tuje kubwira urwego rukuru nkuru dukurikirana imisi yose, tubabwira tuti iho mwakoze muri mu biruko by'abashinga amateka n'abakenguza amateka carafashije cyane, kuko nta na hamwe tudodora uno munsi batatwugururira. N'impapuro turondera baca batubwira ati ziri ngaha, ahubwo ikitugora uyu munsi nuko zisoma zose kugira dutoremwo izo twifuza. Mu gisoda, muri NSS, muri ONPR, muri fonction publique, muri education, hose inzugi ziruguruye.